abasore rero bibaza ko badashobora kurondera inkwano, aho ndahagarara ko cyane. Inkwano ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu cy'agaciro. Batubwiye ngo yajyanye ibintu by'agaciro, yajyanye ibintu by'agaciro. Ndabaramukije bene data, dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Mwashimye kudukurikirana kuri uyu munsi uri hejuru hano ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ni umwe mu bagize korale Place for the Victory yo ku ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi i Maranatha mu Kivoga. Ndabaha ikaze rero na karibu kuvuga iki cigwa ciza tugiye kwiga cyane, icigwa c'ingo n'imiryango. Murahawe ikaze abamama, abapapa, abasore, inkumi, mwese ibyo tugira twige biraturaba. Tugiye rero kwiga icigwa kivuga ngo ibituma urugo ruroranirwa canke rutaroranirwa. Reka duce bugufi dusenga Imana. Urakoze Mwami Imana yacu, urakoze kibirengeye ca vyose, waduhaye kano kanya ko kuba imbere yawe kugira ngo twigire ku birenge vyawe. Turaguhaye kazina kari kugira ngo ube hagati yacu. Aya majambo tugiye kuyiga atubere umutima n'impamba bizotuma tukubona. Tubisavye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twamaze kubyumva, nashimye ko twigira hamwe mu gitabo Urugo Rukristo. Tugiye kurabira hamwe aho batubwira ngo ibituma urugo ruroranirwa canke rutaroranirwa. Ni ikigabane ca 11 aho batubwira ngo ubukwe bwa gihutihuti canke butaragira. Baratwereka ingorane nyinshi ziri mu gukora ubukwe bwa gihutihuti canke se gushinga urugo abantu bataragera. Ugasanga abasore n'inkumi bariko barashuha cane, bagashinga urugo batiteguye, haba mu mutwe haba mu by'ubuzima. Ugasanga gusa bafashwe n'umururumbo bashatse gushinga urugo hataragera. Uyu munsi rero turi bwige ivyigwa byinshi kuri kino gitabo, ukuntu bishobora kutugendekera iyo dushinze urugo hataragera, ukuntu bishobora kutugendekera iyo twisutse mu byo tutahanuje cyangwa tutasabye Imana ngo ituyobore. Ingorane ziterwa no kubaka hataragera. Hari ingorane nyinshi ziterwa no kubaka hataragera. Ntimugashigikire ukubakana hataragera. Ntibibereye kunga ubucuti buhambaye nka mwene ubwo ufise ingaruka nyinshi mbi nk'izo ubugeni butiteguriwe. Bikwiye kandi kuba imbere y'uko inkomezi z'umubiri n'iz'umutima biba ibikwiye rwose. Abahungu n'abakobwa barongorana imbere y'uko urukundo rwabo no kubaza umutima wabo bigera ku rugero rwiza, bataragira ibyifuzo by'agaciro kandi byo hejuru, maze bakiyemeza kwinjira mu buzima bw'abubatsi bakwezwe n'ibihimbaro byabo by'ubwana. Imigenderanire itanguye ku myaka mitoya yakwezwe kenshi ku bana kuzuye amagorwa canke ukwahukana guteye isoni. Imigenderanire igizwe hataragera ikagirwa abavyeyi batabizi, ni gake ibamwe amahoro. Imana idufashe cyane. Twavyumvise neza ko dukwiye kugirane kwitonda. Basore n'inkumi muriko murankurikira, twitonde tubanze turabe koko ko hageze ko dushinga ingo, kugira ngo tuze tugire ingo nziza, ingo zirangwamo amahoro, zirangwamo umutekano. Ikindi kandi ngo ntitwihutire kubaka canke se kuja muri ivyo abavyeyi batabizi. Ni vyiza yuko abavyeyi batubera umushinge. Iyo dufise abavyeyi cyane cyane bakwizera, bavyeyi namwe muri hano mwavyaye mugaheka, mwatewe iryo teka, fata muje ku birenge vya Yesu kugira ngo abigishe uko mushobora kurera abana, kugira ngo ingeso nziza bazobakurako zizotume bashobora gushinga ingo zabo nziza. Hari abantu bashinga ingo mu rugo hakaba umuriro kubera ko babikomoye mu bavyeyi. Abavyeyi b'iki gihe nibatanga akarorero keza. Imana idufashe cyane. Tugiye kwigira akarorero k'umuntu mwiza cyane yatubereye akarorero, yitwa Isaka. Tubisanga mu Itanguriro igice ca 24 aho batubwira uburyo Isaka yaronderewe umugeni, ko vyagenze gute. Umurongo waho w'icumi baratwereka ukuntu
batumye umuranzi kuja kuronderera Isaka umugeni, ngo uwo mubwiriza yabira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, aragenda ajana ibintu vyiza vy'uburyo bwose shebuja amurungikanye. Nuko arikora aja muri Aramu na Harayimu, ashika ku gisagara Nahori yabamwo. Abarira izo ngamiya zifukama inyuma y'igisagara kw'iriba. Hari ku mugoroba mu gihe c'amavoma, arasenga ati, ewe Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze mpakugira amahirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Mpagaze kw'iriba, kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basohokoroka baze kuvoma. Enda se bibe bitya, umwigeme ndi bubwire nti, ndakwinginze ururutsa umubindi wawe umweko, akanyishura ati nywako, n'ingamiya zawe ndaziha zinywe, uyo abe ari we watoranije Isaka umusavyi wawe. Ivyo nivyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja. Yesu ashimwe cyane. Ni kuvuga ngo yuyu yari yatumwe, maze arasaba Imana ikimenyetso. By'ukuri tuhananije dusoma iyi nkuru ngo Imana ntiyigeze imutererana. Rero iyo dufukamye dusenga, mu mahitamwo mukora, mu mahitamo dukora, shira Imana imbere, maze nayo izokuyobora neza. Ariko kandi ikindi nshaka ko twigira hano gihambaye, uyu muntu yari agiye gusaba umugeni, ntiyagiye imbokoboko habe na gato, ntiyagiye imbokoboko. Abasore rero bibaze ko badashobora kurondera inkwano, aho ndahagarara ko cyane. Inkwano ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu cy'agaciro. Batubwiye ngo yajanye ibintu by'agaciro, ibintu rero byo gukwegera mu nzu, oya. Ibintu byo kuja munsi y'ibiti mukavayo mubihejeje mugaca mutaha, oya. Umukwe akoyagira ijambo kandi akagira gute, akubahwa n'Imana ikamuraba ikamunezerererwa. ngo yagiye ajanye iby'agaciro, maze ashitseyo arapfukama arasenga, asaba ikimenyetso Imana, maze Imana iramuyobora, bigenda neza. None bene data, aya masaha meza nifuza yuko natwe twigira ku karorero ka Isaka, kugira ngo dushobore kugenda nk'uko Imana igomba, kugira ngo noneho ko tuzubaka ingo zacu tumaze kubiheshwa n'Uhoraho, bize bidufashe kugira urugo rwiza, urugo rutahamwe amahoro, urugo rutahamwe umunezero, urugo rwigereranywa n'ijuru rito nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero abavyeyi bari hano, dusengera abana bacu. Abasore n'inkumi muri hano, musengera amahitamwo, ntimugire amarangamutima ngo maze mufate ibintu biriya ngo arivyo muraba kugira ngo muhitemo muzubakana. Ndababwira inama, ushobora guhitamwo umuntu wisunze ukwasa, mu minsi mikeya akagira akabazo agahinduka, kubera ko hari icyo wakurikiye, usanga rwa rukundo ruheze. Cyangwa se ukavuga ngo afise amaguru meza, yagira akabazo kuguru akaguca, ugasanga rwa rukundo ruraheze. Saba rero Imana kugira ngo abe ariba umuhuza hagati, maze Imana niyaza hagati muri mwebwe bizogenda neza. Rero nk'uko baduhanuye ati, iyo tugiye kuresha twame dusenga. Ikindi kandi ntidukore iryo tegeko abavyeyi bacu batabizi, na cyane cyane ndavuga abavyeyi bubaha Imana, kuko ari bafise vyiza vy'igiciro bashobora guhereza abana babo bakuye mu nyandiko nziza. Rero bakwiye kugira guhanuza abavyeyi kugira ngo nabo babafashe mu mahitamo yabo. Rero turakwiye kwisuzuma tukaraba yuko turiko turagenda kuresha canke kureshwa, turiko turagendana n'iki jambo ry'Imana rivuga. Ariko hari abamaze kugira guhitamwo muri ubwo buryo kandi bamaze kurugwamo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 17 umurongo wa 30, haravuga ngo, nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana. Rero abo vyashitse bakagira bakorwa muri uwo mutego, batagize ntibatasavye Imana ngo ibayobore, haracariho ivyizigiro byo kuvugurura ingo zacu zikaba amajuru mato. Mukenyezi uri hano, ndagutumirira kugira ngo
uzane igicaniro mu muryango wawe kugira ngo ibyabaye nk'amakosa muri kahise ubikosoze gusenga kuja ku mavi, maze Imana nyene amahoro itanga umunezero n'ivyishimo izotaha mu rugo rwacu. Hanyuma nkabashimiye cyane abantu benshi bashimye kudukurikirana. Icigwa nari nifuje yuko twigira hamwe muri kano kanya kikaba kigarukiye hano cy'uyu munsi. Imana ibagirire neza kandi bahe gutahura ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka turangize n'isengesho. Urakoze Mwami Imana yacu, urakoze kw'iri jambo ryiza twibukije ryo kongera kugaruka ku rufatiro, ryo kongera Mwami Imana kuzana n'igicaniro mu ngo zacu. Iri jambo ryiza Mwami Imana duhaye ryo gufata ingingo ari uko turiheshejwe nawe, ariko dusabye ikimenyetso nk'uko Isaka yabigenjeje. Turakwingiza bumvise rino jambo ribagirire ikimazi kandi ribahindure, ndetse ryongere ribatyorere ubundi busha uzobukoze. Bana natwe rero byose biri nk'uko ugomba, biciye mu izina rya Yesu Kristo, amen.